niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi inshuti z'ikirundi c'abarundi ndabahaye mwiriwe. Ntafatiro Patrice ubu murabona n'ubu nagarutse kuri rwa ruzi rwitwa Saint Laurent. Mugabo hano iwota watugwita la rivière des Outaouais. Murabona niho ndi. Iri ni rya shami novuga ngo rica haruguru. Hanyuma hariya naho rya shami rica hepfo. Yamazi yose rero ahurira ngaha nukuvuga hariho ayava hariya n'ayava hariya yose ahurira ngaha. Ubu rero nkabanje guheraheza TikTok y'ukwezi kwindwi. TikTok y'ukwezi kwa Mukákaro. Kuri TikTok rero niho hari utujajuro dushika 35 two mu kwezi kwindwi. Ari twayo jewe nje guheraheza. None utwo tujajuro natwo tuvugwamwe ibiki? Hari utuvugwamwo samandari, hari utuvugwamwo inarunyonga, hari utuvugwamwo umusazi, hari utuvugwamwo umuntu wese asanzwe, hari n'utuvugwamwo inamujandi. Inamujandi rero n'umuntu akomeye gose mu Burundi akwiye kwigwa kuko n'umufasoni akomeye gose. Hanyuma rero ubu bujajuro nabwo imbere yuko ubukurikirana nagomba ndababwire abantu bamfashije kugira ngo muronke ano majwi nibande. Hariho Jonathan Iva ariwe mubona mungu wanje wa kabiri, akabumwana wanje wa kane, kumvisa abana bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri. Hariho kandi na Habyarimana Jile nawe n'umunyeshuri nigishije mu ngwa. Hakaba kandi n'umukobwa wanje yitwa Marie de Schonstadt Buntu. Ubu rero kurikirana ubwo bujajuro. Ubu rero si bya bindi ngo mushaka mutwenge canke mureke. Ubu ukunukuri neza na neza rero itariki imwe y'ukwezi kwindwi mu 1837 niho Canada yikukira. Mugabo Uburundi nabwo bwiganzuye ababirigi abahora babuganza itariki imwe y'ukwezi kwindwi 1962. Muri ico gihe rero Uburundi ntibwikukiye, Uburundi niho bwiganzura abahora babuganza. Ubu rero Canada yikukiye ico gihe nico gituma ubona ngaha abantu bariko barakora ibintu, haje abantu benshi, hera abantu bariko barataha. Nukuvuga Uburundi na Canada bifise umunsi mukuru umwe itariki imwe y'ukwezi kwindwi ariko kwa Mukákaro. Kamutwenga canke mureke je ndiko ndajajura. Neza na neza resa manda ariko ayitemberera agenda aca mu mirima nkuko ndiko ndaca mu mirima. Abantu bamubwira bati mbese amandari urabona kuducira mu mikondero y'ibiharage. Ati muraba mwumva birenge nimege mu barigwa. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ndabira uru n'urukwavu ndiko ndakurikira. Urukwavu rero nugo mu gahinga. Nguru heraba riko rwandaba kubera ino muri Canada ubukwavu buzi yuko abantu bagwica heraba kiberenga hinga kirukurabe karirutse karagiye ukamuzi neza ko bavuga ngo nuwankuru kwavu aramenya ko ruzi kwiruka nahangejeje. Mushaka mutwenge canke murekeje ndiko ndajajura heraba akamubona n'agakwavu. Urukwavu rero rwari musi y'igiti hamaruka barusinziriye. Hanyuma rero ibabi riza rirugwako riruguye ko buno nyene urwo rukwavu ruca ruriruka rucaho ubundi bukoko buri ibikoko byose bica biriruka. Hanyuma bigeze kure birabazanya ngo mbega none ngo wewe wirutse kubera iki? Agakwavu kati neza na neza jewe nirutse kubera ko hariho ibabi ryanguyeko. Mushaka mutwenge canke mureke jewe ndiko ndajajura. Mugaba kakajajuro koko numuganuka nakariho. Mu 2002 twaragiye kuvuza ingoma mu isabukuru yitwa Festival de Montgolfière de Gatineau. Hama ku mugoroba bariko baratwakira baca barekagura ivyo bikoho bikagura ibisasu byigira nk'inzatsa mwijoro. Umviriza nawe
buno nyene nagiye mbona abahungu batatu twari kumwe bose birasa hasi, hama babonye ata wundi yirutse barava hasi barihungura. Uwundi musi ahantu yitwa kuri Rido ngaha Yotawa nsanzwe mba, ipine y'imodokari yaratobotse, itobotse ngo pa, buno nyene murundi kazi yari hafi nawe nyene cyirasa hasi araryama. Mu 2004 naho twaravugije ingoma ahantu bitwa kuri Centre National des Arts. Hanyuma rero ku mugoroba turagenda hakorera inama nshinga mateka, naho nyene mwijoro baravuza ivyo bintu biravuga gose nkukumva bivuga. Neza na neza hariho abakobwa bahiruka kuza nabo nyene babiri baciye bishikana hasi. Abazungu bararaba hama babonye ko ata muntu umwe ariko ariruka, ahubwo bumva ko bariko barakoma amashi barava hasi barihungura. Ivyo bikavuga iki? Ivyo bikavuga ko abarundi babonye ingwano, abarundi twabaye mu ngwano burya turagwaye. Nanje ngaha burya ndiko ndivura. Ushaka twenga canke ureke, mugabo jewe burya ndiko ndajajura. Mugabo akasaka jajuro. Uwo n'umuganuka nakariho. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Neza na neza umwigisha wo mu Kirundo yagiye kwigisha mu Mugamba. Agiye kwigisha mu Mugamba ko yari yaronse akazi, hanyuma arabaza abanyeshuri ati mwaba batisa. Inka zine ukuramwo zibiri hazigara zingahe? Abanyeshuri bose cwe. Ivyo nibiki? Mwaba sa inka zine ukuramwo zibiri hazigara zingahe? Umunyeshuri ati mwigisha ico giharo ntigishoboka. Mwigisha ati kubera iki? Ico giharo ntigishoboka. N'imiburi data yogerageza. Mugabo mama ntiyomukundira. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Kwishure rimwe umwigisha w'ibiharuro yaratema gose, yarayobeza abanyeshure cyane gusuma abandi bantu bose. Hanyuma uwo mwigisha agashaka rero yuko abanyeshure abaha ikibazo hanyuma bakagitora bose. Ikibazo cari iki? Mwaba nyoko wawe afise imyaka ingahe? Cari ico kibazo. Umunyeshuri umwe atumwigisha yamatuyobeza, ndazi ko ndashaka kubaza ikibazo nk'ico. Aza kuraba kwa mugenzi we, asanga mugenzi we yanditse imyaka 30. Nawe aribagira acayandika ngo nanje. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Abadagi baje kwigisha mu Burundi, bakigisha Imana, bakigisha nibiki, hari umupatiri w'umudagi rero. Acahitana abaganwa abatwara mu ishuri. Arababaza ati mwabaganwa ngomba kubabaza. Kimwe nteranya kimwe bingana bingahe? Ati biravana. Umuganwa ati biravana. None wewe aho warongoza ujya mugabo n'ujya mugore, ntiwavuze ngo umugabo nguteranya umugore ngo n'umuntu umwe? Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umwigisha yari karabaza abanyeshure kugira ngo arabe ubwenge bw'abaho bugera, yababajije ati wewe urafise itopito uragiye mu ishamba, hariho igiti kiriko inyoni 5, hanyuma ukarasi izo nyoni hagapfa mwibwe, hasigaramo inyoni zingahe? Umunyeshuri umwe ati wewe mwigisha urakunda agapfa, niyo atazigema ntarimwe yasigara. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi rero yagiye Iburaya no muri Amerika abona ivyo vyuma bikora umuyaga nkuba bikoresheje umuyaga, turabona nyene bigenda buke buke. Abazungu ni kwa kundi bama baturondera, aho barondera yuko jewe nzobijya kuruvuma kugira ngo bishe gutebuka. Mushaka mutwenge canke mureke jewe ndiko ndajajura. Murazi ko jewe ntafatiro Patrice umumana canke umusongore. Nijeje ukundisha abarundi, nkabakundisha ikirundi, nkabakundisha n'Uburundi. Ahantu ndi rero murabona ikicuma. Ikicuma gifatira ku muyaga hanyuma kikarondera umuyaga nkuba. Ntikiri hafi cyane, aha nagerageje gukwega
no kuvuga hari ico mubona, hari ico kandi niki ndabira, iki ni ca kabiri, hari iki kandi niki ca gatatu. Abarundi rero je nama ndababwira ko ari abantu baciye ubwenge, mugatwenga mukibaza ngo nta fatiro Patrice bwa bundi sinzige nameze. Abarundi baratoye ijambo umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba, harimwo umuyaga n'inkuba. None uwo muntu yagitoye yari yarabonye ibi bintu? Nikibazo ndakubajije. Umuntu yatoye umuyaga nkuba, hanyuma abazungu bakazohava batora icuma gifatira ku muyaga kugira ngo umuntu aronke umuyaga nkuba. Uwo murundi yabivuze yari yarabonye ibi bintu? Canke ni kwa kundi wa muririmbyi yavuga ati uwukunzwe iwe ubabukeye amashamba yose abashuburitse? Kumbure atarabona kw'iryo shamba mu kwezi kw'icenda, iryo shamba mu kwezi kw'icenda rica rihindura amabara. Nariko ndajajura, uwo byumva yogira ngo ndiko ndajajura, mugasi ndiko ndajajura, ndiko ndavuga ko abarundi turya dukaravye, ndiko ndavuga ko abarundi turabahinga, tuzi gutora amajambo, tuzi ibintu byinshi cyane, mugabo ugasanga abarundi bahahamira iby'abandi, bahamira ibyo mu mahanga. Ushaka kutwenge canke ureke, jewe sinariko ndajajura, nariko ndakubwira ko abarundi turya dukaravye, abarundi turi hanga. Urakarambura akagwira agahara ku ngoma, sindiko ndajajura, ndiko mvuga ukuri. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Intare yariko irahiga, hanyuma ibona inguge, irayirukana, hanyuma icayurira igiti c'umuyaga nkuba. Hanyuma imaze gushika hejuru ifata ku nsinga, izo nsinga zica mu mucanwa, hanyuma ya nguge ikorokera kuri ya ntare. Ya ntare rero ahiriko irakumbagara iti uku nuguhabwa nakaje karamana. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura, mukuno munsi nta kujajura kuriho, ko naringiye kujajura imvura ikiragwa, ubu nditahiye muhira. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Imvura yaraguye inyagira, abantu bariko baragenda baza kugama kwa ina runyonga. Hanyuma imvura igakubita, hanyuma imiravyi ikaravya, hanyuma igahuhuma imituragaro. Hanyuma akacavuga ngo gobera. Bati narunyonga ivyivuga nibiki? Baterega inkuba yataye ngaha amagi nakazi kanyu. Bati none ya magi nayo ari hehe? Abareka imyunga avuga ati ayo nayo. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Inarunyonga yari inamuye asoba kubungegera bubwira ati mutwagwe mbona. Nabwo buti sumagiza buke n'urushana rwa mwakuyu wadusizaha. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Imvura yaraguye nkuko ikiragwa, hanyuma akanyegeri gatwagwa n'umuvo gati nta wankwi by'abarunguzi. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Imvura yaraguye, hanyuma ikaravya n'imituragaro, hanyuma samandara ati iyo utacu ugenda we wankuba uravya, nashaka gukubita umugere. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Murabona ko hari umuyaga, ikinyugunyugu rero catwawe n'umuyaga nkuko nyene. Hanyuma giti nahora nsara, harakantu umuntu aho ndonse inkorerezi. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Urunyegeri bariko ruratembera ku nkengera y'ikiyaga, hanyuma rero cyarutwagwa n'umukuba. Utwaye n'umukuba ruca ruvuga ruti yemwe nari bwabo umwami ntaronka abamodoka banterura. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Mucigwa c'indoramana babaje samandari bati umusaseredoti yabaje samandari ati samandari uwaremye ijuru n'isi ninde? Samandari ahanuka ati none kutavuza amazi nayo niwe wayaremye? Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Umuganwa w'umurundi abadagi bashaka kuja kumwigisha ijambo ry'Imana, hanyuma ngo abatizwe.
hanyuma umugano ati Jesse nzoza acarungika umutoni wiwe aragenda arariga ijambo ry'Imana mwisengero ariga ibintu bitari biki. Hanyuma rero uwo mugano agiye kubazwa azazanye na wa mutoni yicara nkariya. Ikibazo cyari kimwe, umugano bamubaza bati Imana irimwo abaperesona bangahe? Ariyumvira ashaba wa mutoni amwereka gucya ati pati Imana irimwo abaperesona 3000. Umupatira arashavura arashwana ngo ati abarundi nta bwenge mugira. Hanyuma asubira kora wa mutoni amwereka gucya nyene ati pati niba atari 3300. Umupatiri ho imishatsi irashinga ati abarundi nta bwenge mugira na gatoyi. Hanyuma asubira kora wa wundi amwereka gucya acarava hasi nyamugano atwazi gapati ati abapersona bari mu Mana ni 30. Acarava hasi arigira. Umupatiri bagenda bajanye amutuka mugira ko atabwenga agira ati pati je nguma mugize ukuri abapersona bari mu Mana yiwanyu atari Imana y'u Burundi ati ni 3. Haje nagomba kuraba ingene mugabazungu mushavura. Mushaka mutwenga canke mureke je niko ndajajura mugabe ivyo byarabaye. Umukuru w'abaririmbyi bisengero jewe ntazi kumbure ni nkiyo sengero iri nyuma yanje yaraje ati ndakweza amaso hamati ndakweza amaso abandi nabati ndakweza amaso ndakwenda umukobwa mwiza yarariho acuranyiha. Mushaka mutwenga canke mureke je ndiko ndajajura. Samandari wa Mandaranga rero yagomba kwiga kugira ngo abo mu Kristo aronke izina ry'abanyaburaya atari Samandari. Neza na neza aragenda mu isengero baramubaza bati isengero yari nkiyo baramubaza bati wewe Samandari Imana yakuremeye iki? Samandari yamugira bati Imana yaturemye kugira ngo tuyikorere ngaha ku isi tuzoyisange iyiri mu ijuru. Ikibazo ca kabiri, Mungu ninde? Mungu ni rurema niwe rugaba. Aravyiyumvira Samanda atabazungu ariko araduhenda. Niho rero umunsi ukubazwa ikibazo kugira ngo abatizwe aronke izina ry'Iburaya. Abo mu Kristo bamubaza bati Samandari Mungu ninde? Ati wa muzungu n'akarondero k'abazungu Mungu ndamwumva sindamubona. Abaronse ubusa ku 50 hasigaye ikibazo kimwe hama cyayobegwa. Baramubaza ikibazo ca kabiri, none Imana yakuremeye iki? Ati patiri nubu na jewe biracantangaza. Mushaka mutwege canke mureke je ndiko ndajajura ubwo nta kujajura kurimwo. Mwarabonye ko nari nateye irengarenga mu mapine. Hanyuma je namumvuga yuko jewe nta fatiro ntataka atabitarara mu nzira. Jewe nditara ridatuba ridomeka yadi matara. Jewe rero mpamagarira abarundi gukunda Burundi, gukunda abarundi no gukunda ikirundi. Mu gukunda abarundi ngerageza kubafasha ngo bashobore kwiteza imbere. Ahamba muri Canada mugabo ari ibintu nakoze ubu ngomba kusoroma izirengarenga rero. Ndiko ndazirandura uko biri kose si nyinshi mugabo uno munsi turaturiye ubugari kubera ko urabona ko atari nkeya. Hama ndiko ndazirandura kugira ngo nze gusha mbiyamwo izindi. Aho rero muri vya bigata bibiri vy'imodokari izo nkuyemo nizi uko biri kose zirakwiye umuteko zoshobora guhoza umwana. Ubu rero mpava mbibamwo izindi. Jewe rero ndiko ndasaba abarundi ngo bakunde igihugu cabo, bakunde gukora. Hari wundi muntu nawe yitwa Satubi nawe ivyo avuga ngibi. Manafasha kugurura abarundi amaso, ubaha icyo kurya, ubaha aho baba, ubahamagara, ubahe gukura cyane, niho byose biva. Mushaka mutwege canke mureke je nariko ndajajura muga nti kwari kujajura kwari kwerekana ko jewe nateye irengarenga mu bigata vy'imodokari kandi ko umuntu ashaka kubiteka azitetse akabukura mu cibo uko biri kose umuntu hararapfuye. Mushaka mutwege canke mureke jewe nariko ndajajura mugabo wari umugani ugana kariho.
mushaka mutonge canke mureke je ndiko ndajajura neza na neza abantu bariko baravuga igisabisho citwa mwaramutse Mariya wuzuye inema, hanyuma rero hakaba hari mugera, hanyuma rero bariko baravuga bati mwaramutse Mariya wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe zarahezagiwe. Haba buno nyene rero haca hinjira imbwa mwisengero, umuntu yasengesha caragira iyo mbwa acavuga ati iyo mbwa ni yande. Abakristo nabo barahindukira barayiraba bacamenya ko ari umuganwa, ni umuganwa ni ya kibamba. Mwaramutse Mariya wuzuye inema, umukama muri kumwe. Barabandanya rero mu gusenga umuntu azohora amenya ivyo avuga n'ivyo atavuga. Mushaka mutonge canke mureke je ndiko ndajajura. Samandari umugore wiwe yagiye buje acasigara n'abana bane, nk'abana bane ubona dufise. Hanyuma abana bakamugora aca arabakubita bose, ararambika kuri giti, abakubita amakofa, abakubita n'imigere. Hama abantu bamubaza bati mbega Samandari ni kubera ko abana bawe bariko bararira? Ati abana iyo bahimbye ntibabura kuririmba. Mushaka mutonge canke mureke je ndiko ndajajura, ubu sindiko ndajajura, ubu turiko turiga. Ubu ngomba kweka umurundi n'umuntu wese yumva ikirundi ko ukwezi uko guseruka mu Burundi siko guseruka muri Canada. Ukwezi mu Burundi guseruka kumeze gutya, nukuvuga amasonga araba muri Kongo, kukaza kurenga amasonga araba muri Tanzania. Mugabo ngaha muri Canada nukuvuga ruguru y'ikintu cyitwa Equateur, ukwezi guseruka amasonga araba muri Tanzania, hanyuma kukarenga amasonga araba muri Kongo. Mushaka mutonge canke mureke je ndiko ndajajura, ubumengo n'umwungu mugabo ndawufatiye kugira ngo ndakwigisha. Mushaka mutonge canke mureke je ndiko ndajajura, abarovyi bo mu Rumonge baragiye kuroba, barazana ifi, bazishikanye baribagira gushira ikintu gituma ubwato buhagarara. Maze rero umukuba ucura butwara, bati wamuyaga ubutwaye uribuka kutuzanira rero n'imboga. Mushaka mutonge canke mureke je ndiko ndajajura, burya intama n'impene naho ari bikoko, naho ari bitungwa vyose, burya ni bikoko bidakundana. Muti vyavuye kuki? Intango ya vyose nuko ari impene n'intama zagomba kuja ku munsi mukuru. Hanyuma mugabe impene bwira intama ati wa ntama je ndagukunda, uratekereje, umeze neza, mugabe ingorane yawe nuko udakura, urekereza imiseru kandi ukabutimyira kandi ugacira inkunda misi yose. Intama nayo ati wa mpene je naje nagukunda, umeze neza n'ukuri, urakerebutse, mugabo nuko wamuhena misi yose akarizo kawe kadashobora gutuma udahena. Impene iti burya rero wa ntamawe ivy'inyuma je narahevye. Mushaka mutonge canke mureke je ndiko ndajajura, umusazi yagenda mu isengero hinyi mubona, hanyuma ariko arasenga agatera induru, agatera akajagari, abantu basenge. Amapatiri aja kumuraba ati we wa musazi ni kubera iki none wewe wamuri kuragora mu isengero? Ati ntaco, ati je nzosaba Imana izozirampa gusinzira. Umusazi akaza mu isengero agashika sinzira, akaza kwikangura imisa yaheze, patiri akamukangura akaca agenda. Umunsi umwe rero yikangura, patiri ariko aravuga ati hora n'umukama, bakitabira bati Imana Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Uwo musaza arahanuka ati patiri hora, ati udafise ibyo uvuga bunuma, none Imana bagomba ireke gukora ikindi giki atari kuduhezagira. Mushaka mutonge canke mureke je ndiko ndajajura. Rero burya imbwa zivuga ngo yindi cyangwa birafise iyo bipfa. Neza na neza rero hari ahantu hariho amagufa menshi cyane, hanyuma imbwa ntoyi igasaba imbwa nini amagufa, imbwa nini ikayangira. Hanyuma rero imbwa ntoya ikivuga iti mbere nzokwigira inkanga. Yo imbwa nini nayo ivyumva iti inkangura nkangisha.
mushaka mutonye canke mureke je ndiko ndajaje Inamujandi numugore aciye ubwenge akwiye gusonerwa mu Burundi. Umunsi umwe rero indora harabaye umunsi mukuru w'ubutatu bw'iranda aragenda mu misa y'abasaserdoti. Hanyuma imisi iheze acagenda kuraba patiri mukuru amubwira ati patiri mukuru ati wavuze ko ubutatu bw'iranda ari kinyegezwa. Ati nari naronse ikiri kinyegezwa. Patiri mukuru aramwihweza ati we Inamujandi n'ugusenga udasenga. Inamujandi ati none data waje kuvuga ko ndasenga. None Adamu yari afise umukondo. Mushaka mutonye canke mureke je ndiko ndajaje Inamujandi numupfasoni akwiye gusonerwa kuko numupfasoni aciye ubwenge yahinyuza abazungu agahinyuza n'abami. Umwami Mwezi Gisabo rero abazungu bamurembeje bakamubwira bati abantu babwiza kubatizwa bakitwa ba patrisi ba redefusi bajire badonavine n'ibindi. Hanyuma Inamujandi agenda kuraba umwami Mwezi Gisabo amaze ati none Mwezi Gisabo kuhatira babo kwitwa amazina y'Iburaya wewe izina ufise witwa Mwezi na Gisabo izina ry'Iburaya ufise ni irihe? Mushaka mutonye canke mureke je ndiko ndajaje Inamujandi numupfasoni aciye ubwenge kandi yahinyuza abazungu. Umunsi umwe rero aragiye mwisengero asanga bariko baravuga ngo mwaramutse Maria wuzuye inema umukama muri kumwe n'ibindi. Haba patiri mukuru avuga yuko ico gisabisho ari ukukivuga kuko kiraba abantu bose. Inamujandi ati abantu bose patiri atego ati none Bikira Maria yavugisha pure ngwiki. Mushaka mutonye canke mureke je ndiko ndajajura Samanda yo mandaranga vyaranze ko yiga kugira ngo abatizwe kuko vyaramunaniye. Mugabo akakunda imisa akagenda. Amarashitse mu isengero rero aratanga n'imperezwa. Atanze imperezwa hageze kuza gusangira aragenda. Aratega amashi aroye ko patiri amuha Ukaristiya patiri aranga. Samanda aca muhikofe ngo wewe naguha imperezwa yakira. Ni kubera ko utampa Kristo wewe. Aho rero murahejeje kumva muhejeje gukurikirana ubwo bujajuro 35. Ubu rero ubwo bujajuro ko buheze ubu rero nagomba ndabipfurize kuroranirwa kuko kubera iki kuko jewe ntafatiro Patrice nataka atabitara mu nzira jewe nditara ridatuba ridomeka yandi matara. None rero tuzosubira mu kwezi k'umunani nako ariko kwezi kwa Myandagaro murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma ntafatyo natakara atabitara mu nzira ntafatyo nafatana amatako n'amatama hageze gutenga titeka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuzigwa ubuza butaraza murakaramba murakagwira muragahora ku